CNTB yoba yaratoreye inyishu ikibazo c'amatongo mu Burundi. Très peu de jours après ces manifestations, le président de la CNTB a accusé le gouverneur de la province de Makamba d'être le promoteur qui révolte cette population contre les décisions prises par cette commission. Au-delà de la surprise et du dégoût devant ce comportement irresponsable du gouverneur de Makamba, qui, sans s'en rendre compte, vient de se déclarer au-dessus de la loi qui a créé la CNTB. Nkuko kumbure mubizi igenekerezo rya 28 Myandagaro mwaka wa 2000 niyo hashigwa igikumu ku masezerano y'Arusha. Mu kigabane ca kane c'ayo masezerano harategekanijwe uburyo bwo gusubiza mu zabo abaziteshejwe hamwe no gusubiza ivyabo abo bikunda biciye mu gushiraho imigwi itandukanye. Ni muri iyo ntumbero mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2002 hashizweho umugwi CNRS, Commission nationale pour le rapatriement des sinistrés mu Gifaransa. Bimwe mu vyo uwo mugwi wari ujejwe harimwo ugutorera umuti amatati aturutse ku kibazo c'amatongo y'abari barateshejwe izabo bagahunga. Inyuma y'imyaka 4 ushizweho uwo mugwi wahavuye ukugwaho mu mwaka wa 2006 uheza usubirizwa n'uwundi mugwi CNTB, Commission nationale des terres et autres biens, hari mu kwezi kwa Ruhuhuma. Nkuko tubibona mwibwirizwa ryo kuwa kane usama umwaka wa 2006 shiraho CNTB, uwo mugwi wari ujejwe ahanini gutororokanya urutonde rw'amatongo ya leta, gufasha abateshejwe izabo kugira basubire kuronka ivyabo, kuronsa amatongo abatayafise, gutorera umuti amatati atahejejwe n'imigwi ya kera, kuraba ingene hoshomboshwa abateshejwe izabo bidakonze ko baronka ivyabo. Inyuma ya CNRS ishigwaho rya CNTB ryazanye akarusho akahe mu kunywanisha abarundi. Kugira turonke inyishu y'ico kibazo twaregereye umuhinga akurikiranira hafi ibibazo vy'amatongo hamwe n'ivy'ubutungane bunywanisha. Uyu mugwi uriko uratujyanisha gusumba kutunywanisha. Rero uravye igikorwa umugwi wakoze, bamwe baragishima na cyane ko harimo abasubijwe mu vyabo bari baranyazwe bivanye n'akarenganyo bari baragiriwe, ivyo naho reka kubishima. Ariko kandi hariho n'abavuze yuko cyane bavuga bati naho uri kurabikora gutyo turarenganywa. Mu ntango uwawutwara yashira imbere kunywanisha abantu, kunywana hagati ya bene ibintu n'ababigiyemwo, hamwe bidakurikije amategeko, ahandi bikurikije amategeko yagenga muri ico gihe, ariko bitagihuye n'igihe tugezemo. Akavuga bati twumvikane dushira imbere kunywana, mbere harajamwe no kugabura. Ariko mu nyuma haraza ingendo ifata cyane gusubizwa ibintu gusumba kunywanisha. Ni naho byahavuye bitera ingorane nko mu ntara za Makamba, mu ntara za Rumonge, umugwi ugahava ukiyamirizwa n'abashaka kuja mu vyabo n'abariko barabikugwamwo bakabihuriza ko bati uyu mugwi nturi kuradufasha. Kuwa 15 Nyakanga umwaka wa 2014 havuye hashigwaho sentare idasanzwe nk'urwego rwa nyuma abadashimishijwe n'ingingo za CNTB bashobora kwitura. Umuntu yo kwibaza nimba iyo sentare hari akarusho yazanye. Naha nyene umuhinga mu butungane bunywanisha araduhinyisha. Ubundi ngene umutungane bukora ni iyungururizo rya marikenewe. Hari aho urenganywa mu gice ca mbere, iyo ugiye mu mirongorurizo ugasanga biratonganutse. Ariko ubundi ingendo nziza ko umugwi wa CNTB wagiyeho inyuma y'amasezerano y'Arusha yo kunywana no kurekurirana mu Burundi. Rero intumbero nyamukuru burya kwari kunywana no kurekuriranira ntiyari sentare, kuko sentare ego harahinywanisha, ariko ubundi no gukurikiza amategeko yo guca urubanza. Ariko burya ingendo nyayo
na cyane cyane yuko burya ujya mugwi CNTB wari wateguye kugira ujeho mu kiringo c'ubutungane bunywanisha. Yari ingendo imwe mu gusubizwa gateka mu twita réparation aux victimes mu butungane bunywanisha. Umwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa Ntwarante umugwi CNTB wararangije ikiringo wari wahawe. Icibonekeza nuko uwo mugwi utashoboye kurangiza akazi kawo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Felicien Nduwuburundi yararongoye uwo mugwi igihe urangiza ikiringo cawo, yamenyesheje ko kuva mu mwaka wa 2006 amadosiye 65,000 n'amajana 912 ariyo uwo mugwi washoboye gukorerako. Muri ayo 46,000 n'amajana 876 yarasozerewe. Ayashika 19,106 akaba yariyo yarasigaye ataratora umuti. Muri ico kiganiro nyene Felicien Nduwuburundi yamenyesheje ko bafise ibibazo vy'amatongo bazokwitura amasentare asanzwe ahari. Mu gihugu nk'Uburundi kigwiriyemwo ingane z'amatongo, umuntu yokwibaza nimba bizokorohera amasentare asanzwe gutunganiriza ba nyene ayo matati atashoboye gusozerwa na CNTB.